After 738 days, the last 20 living hostages have come home. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. Ikibazo cha Gaza na Israel coba kirangiye. Akarere ka Gaza kari muri Palestina. Baragakubise gahinduka ubunywenywe. Bamwe bavuga yuko kuba muri Gaza kino gihe ari nko kuba muri Gihonomu. Ku munsi w'ejo itariki 13 z'ukwezi kwa 10, Perezida Trump yazindukiye mu rugendo mu gihugu ca Israel, aho yakiriwe ku kibuga c'indege ca Tel Aviv. Tel Aviv n'umugwa mukuru wa Israel. Reka rero tubanze turabe ingene Perezida Donald Trump yakiriwe muri Israel. Muza kubona yuko Perezida Donald Trump yakiriwe nk'umushitsi w'imena. Ngiyi rero Air Force One iriko iramanuka ku kibuga ci Tel Aviv. Reka turabe igomba ivyagire. Kera bavuga ngo indege iravyagira. Voilà. Iyi ndege Air Force One ni indege idasanzwe. Nibaza yuko ariyo ndege ya mbere ihambaye ku isi. Iyi yitwa Air Force One. Ngiyo irashitse.
diplomatique baganira, murabibona. Uwa mbere batanguye kuramukanya ni umuperezida wa Israel. Israel irafise perezida naho adakunda kuvuga. Uwundi bari kumwe murabona ko ari umushikiranganji wa mbere Netanyahu, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Aha murabona yuko bari bakiganira bagitera inkuru, voilà. Aha bariko barinjira mu modokari, voilà. Iyi modokari igenderamwo umukuru w'igihugu ca Amerika yitwa The Beast. Iyi si modokari gusa, ni modokari ikozwe ku buhinga bwo ku rwego rwo hejuru. Nukuvuga yuko aho perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika agiye, ategerezwa gutwara cortege ziwe. Perezida wa Amerika aje mu gihugu cawe, ntakugoza igitoro, ntakugoza cortege, oya, ibikoresho vyose aravyizanira. Ivyo rero bikorwa kubw'umutekano w'umukuru w'igihugu ca Amerika. Ibi babishitseko Amerika imaze kubura abaperezida benshi bapfa mu buryo bw'uko barashwe. Niho rero bashika kuri ubu buhinga. Iyi modokari The Beast, iyi naho woyirasa gute ntiwoyishobora kiretse ukoresheje nka za bombe za Putin, kugira ngo nizo zoyishobora. Naho woyirasa amapine iguma igenda. Mu yandi majambo, ikozwe ku buhinga bwo ku rwego rwo hejuru. Abategetsi bayikwiwemwo, ni ukuvuga ngo umukuru w'igihugu ca Israel n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'umukuru w'igihugu ca Amerika. Murabona yuko bose bayigendeyemo. Nuko aha rero bari bagiye mu gisagara ca Yerusalemu mu nama nshingamateka.
nuko Perezida Donald Trump amaze gushika mu nama nshingamateka yarashimye ku kuntu bamwakiriye. Eka mu nama nshingamateka wari umunezero udasanzwe. Perezida Donald Trump yarashimiye abatari bake, cyane cyane arashimira umushikiranganji wa mbere Netanyahu, amushimira ko afise ubutwari budasanzwe vyerekeye gukingira igihugu ca Israel. Thank you very much, baby. Great job. And let me also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We had a lot of help from a lot of people that you wouldn't suspect, and I want to thank them very much for that. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. And it's pretty unusual for you to see that, but it happened in this case. This was a very unusual point in time, a brilliant point in time. Aha yarashimiye n'ibihugu by'Abarabu byakoze uko bishoboye kose kugira ngo bigondoze Hamas, yemere amahoro, kugira ngo yemere gutanga canke gusubiza imbohe z'Abanyisirayeli zari zafashwe. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change, and change very much for the better. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together. I'd like to thank several great American patriots for their invaluable help in getting something done that almost everyone thought was absolutely impossible. We were wasting our time. So many people said, "You're just wasting your time." But we weren't, because we had talented people working with us, and we had people that loved your country, and frankly, people that loved the region. Ati ndashimiye cyane abanyamerika twakoranye mu gukora iki gikorwa, ati twagikora abenshi bavuga yuko hazoshoboka ko turiko turatumwanya, atariko turabantu b'impano zikomeye cyane. Uno munsi twabishitseko, intambara ya Gaza na Israel irahagaze. Iri ntabwo ari iherezo ry'intambara gusa, ni iherezo ry'imyaka y'iterabwoba n'impfu, bikaba n'intangiriro y'imyaka yo kwemera icyizere n'Imana. Ni intangiriro y'ituze kuri Israel n'ibindi bihugu byo muri aka gace mu gihe kiri imbere kazahinduka igitangaza. Ni ibintu nizera ko bizashoboka cyane. Iri ni itangiriro ry'amateka y'uburasirazuba bwo hagati bushya. Ndashaka gushimira cyane umugabo w'umurava no gukunda igihugu bidasanzwe, aho ubushake bwe bwagize uruhare rukomeye kugira ngo uyu munsi ubeho. Ni Minisitiri w'Intebe rukumbi Benjamin Netanyahu. Haguruka. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Did you please stand up? Imbere y'abagize inteko ya Israeli, Trump yatangaje ko ibihe by'iterabwoba byarangiye, asaba Abisiraheli n'Abanyepalestina guhindura ukwihoreramo icyerekezo. Yahawe amashyi menshi ku bw'aya magambo, abandi bake barayarwanya. Abadepite babiri ba Israeli bahagurutse bafite ibyapa byanditseho biti mwemeze Palestine, gusa abashinzwe umutekano bahise babasohora. For many years, and I've seen it over. להוציא את חבר הכנסת כסיף מהאולם. להוציא אותו מיד.
for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. ibitekerezo byabo byagaragaje ko abisiraheli badahuza ku buryo bumva Palestina. Trump yagiye kure ashima ubuyobozi bwa Netanyahu, avugira mu ruhame ko perezida wa Isiraheli akwiye kumuha imbabazi ku byaha bya ruswa akurikiranyweho. Uyu munsi watangije ibihe bishya ariko bishobora guhinduka. Isiraheli yarekuye imfungwa n'imbohe hafi 2,000, agahenge karakomeje ariko ibibazo biracyari byinshi. Ninde uzayobora Gaza? Hamas izarambika intwaro? Ngitangura nababwiye yuko Gaza usigaye umengo ni muri gihonomo. None ibi vyatanguye ryari? Reka twibukanye ingene vyagenze kugira ngo Gaza ibe nkuko. Hari hasanzwe hari icuka kiri hagati ya Palestina na Israeli. Mu 1948 ONU yemeje Israeli kwibaye igihugu cigenga. Palestina nayo ivuga yuko ubutaka bwayo babuhaye Israeli. Israeli igomba gucungera umutekano wayo kugira ngo ntuvogerwe. Hanyuma Palestina nayo ikarekarama ubutaka bwayo. Aha bakavuga bati Palestina nyabuna niyemegwe nk'igihugu cigenga. Ni naco gituma mubonye abashinga amateka babiri bari bavuze bati nimwemeze Palestina, baciye bafatwa barasohogwa. Ndagacishijemwo intambara iri hagati ya Israeli na Palestina niyo benshi bavuga yuko izohezwa na Kristo agarutse. Aha muri Palestina rero niho hari akarere ka Gaza, ariko kaka mubona kasambuwe gushika yaho umengo ni muri gihonomo. Aka karere kiziziwe n'umuhari witwa Hamas. Mu cigwa caheruka narababwiye yuko uwo muhari ushigikiwe n'ibihugu bimwe bimwe harimwo na Syria, za Iran, kw'ivyo bihugu ari vyo biha ibigwanisho uwo muhari wa Hamas. Ibi rero byatanguye neza itariki 7 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2023 niho wagira igitero gikomeye watera leta ya Israeli. Hapfa abantu 1,200 bahasiga ubuzima. Israeli nayo ica irihora igira igitero sindamusiga icisambura Gaza yose. Ivyo yabigize ivuga yuko igomba yimbe no mu mizi umuhari Hamas. Hononekaye vyinshi, hapfuye abantu benshi, abandi barahunga. Abasigayeyo bicwa n'inzara, akarere karazimangana, akarere karafudika. Murabona yuko huzuye ibihomvagurike gusa. Abasirikare b'Abanyisirayeli baragenzura uburere bumwe bumwe bwa Gaza kuko bavuga yuko ariho hari umwansi wabo wa Hamas. Voilà, twariko turibukanya ingene vyagenze kugira ngo Gaza isambuke yose. Ubu rero Perezida Trump abanje kumvikana n'ibihugu vy'Abarabu, aravuze ati intambara ya Gaza na Israel yahagaze. Nukuvuga ngo abanyapalestina canke abo muri Hamas bafashwe nk'imbohe n'igisirikare ca Israel. Abari bakiriho basubijwe imiryango yabo. Ku rundi ruhande nyene abanya-Israel bari barafashwe nk'imbohe n'umuhari Hamas canke bari barafashwe n'abanya-Palestina nabo barekuwe. Mu miryango yabo karakanyamuneza kadasanzwe naho hariho
abishwe ababo nabo bari bababaye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Hamas yarekuye imbohe 20 z'Abayisiraheli zari zikiriho nyuma y'imyaka 2 izifatiye mu gitero yagabye mu majyepfo ya Isiraheli. Kurekurwa kwabo kwabaye mu rwego rwo kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano yagizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abenshi batekerezaga ko nta musaruro azatanga. Aba Bayisiraheli batwawe n'imodoka z'umuryango Croix Rouge bahuye n'abasirikare ba Isiraheli ku mupaka baherekezwa mu mavuriro mbere y'uko bahura n'imiryango yabo. Ku rundi ruhande Isiraheli nayo yatangiye kurekura abantu hafi 1900 barimo imfungwa n'imbohe z'abanyepalestine nk'uko amasezerano abiteganya. Nubwo bamwe bari bishimye hari abatanyuzwe. Abayobozi bakuru ba Hamas mu rwego rwa gisirikare n'urwa politiki bakuye ku rutonde rw'abagomba kurekurwa. Isiraheli ishimangira ko ibaye barekuye byatuma uyu mutwe wongera kwiyubaka. Ku banyepalestine benshi icyemezo cyafashwe na Isiraheli ntigikwiye. Bashinje Isiraheli kwifashisha iki gikorwa cy'ubutabazi nk'igikoresho cyo guca intege Hamas. Abahuza baturutse mu Misiri na Katari bagaragaje ko aya masezerano ari ngombwa kugira ngo izi mbohe n'imfungwa zishyire zizane, ariko mu mihanda yo mu ntara ya Gaza ibyiyumvo byari byivanze, ibyishimo kubagarutse n'uburakari kubasigaye. Muri Gaza ubwo imfungwa n'imbohe zageragayo Hamas yohereje abarwanyi mu mihanda mu rwego rwo kwerekana ko igifite imbaraga kandi ko ishobora kugenzura iyi ntara, nubwo hashize imyaka 2 igabwaho ibitero igatakaza benshi barimo abayobozi. Ku banyepalestina bamwe ibi ni ibihe by'ishema, ni igihamya cy'uko Hamas ikiriho nubwo imaze iki gihe cyose yotwa igitutu. Ariko ku bandi Isiraheli n'abo mu mahanga ibi ni nk'ubushotoranyi, ni ubutumwa bwibutsa ko urugendo rugana ku mahoro rukiri rurerure. Abantu ruvunganzoka birunze muri Han Yunis na Rafah bishimira ko ababo batashye, gusa mu ndirimbo zo kwishyira ukizana humvikanyemo ubutumwa buzirikana batatashye. Mu mbuga yahuriyemo imbohe mu mujyi wa Tel Aviv ababarirwa mu bihumbi bari bahateraniye. Hari benshi bari bamaze amezi bategereje ababo, ariko icyizere cyari cyaratangiye kuyoyoka. Ubwo bumvaga inkuru nziza ibyishimo byatumye babura aho bakwirwa. Amarira, guhoberana n'indirimbo byari byuzuye muri iyi mbuga. Wa mujyi wari umaze imyaka 2 mu gahinda noneho wongeye guhumeka ibyishimo. Muri Gaza imiryango yishimiye ko abantu bayo batashye. Babyinnye, baririmbye, bazamuye amabendera mu kirere nyuma y'ibihe by'impungenge n'ubwoba batewe no kutamenya iherezo ababo bazagira. Ariko ibi byishimo byari bivanze n'akababaro. Imbohe 28 z'Abayisiraheli zapfiriye mu maboko ya Hamas kandi imirambo yabo ntiyacyuwe. Ku miryango yabo ibi byishimo nta kinini bibafasha kuko ntibateze kwibagirwa ababo. Ibyishimo n'umubabaro byagaragaye mu Bayisiraheli n'abanyepalestine uyu munsi byibutsa buri wese uburyo intambara yashegesha impande zombi, kandi ni koko intambara irasenya ntiyubaka. Perezida Donald Trump rero abamenyesha makuru n'abanditsi bamubajije bati none gamuga ko Gaza yasambutse yose abantu barasubirayo, barasubira kuba muri Gaza imeze kwa kundi. Perezida Donald Trump yavuze ati nta wosubira muri Gaza. Gaza yarabaye nko muri gihonomo. Rero twumvikanye n'ibihugu by'Abarabu ko dutegerezwa kubakira abantu mu kindi kibanza, kandi ibihugu by'Abarabu byaremeye amahera kuko bafise menshi. Rero dutegerezwa kububakira baba ahantu heza, ivyo muri Gaza navyo tuvyihoze. If not Jordan, Egypt, what other countries you think might accept Palestinians from Gaza? Well, I think Jordan and Egypt will. I know they've spoken about it with you, and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. I think that Gaza maybe is a demolition site right now. If you look at Gaza, it's all, I mean, there's hardly a building standing, and the ones that are going to collapse. You can't live in Gaza right now, and I think we need another location. I think it should be a location that's going to make people happy. You look over the decades, it's all death in Gaza. This has been happening for years. It's all death. If we can get a beautiful area to resettle people permanently in nice homes and where they can be happy and not be shot, not be killed, not be knifed to death like what's happening in Gaza. And right now you have in Gaza a very dangerous situation in terms of explosives all over the place, in terms of tunnels that nobody knows who's in the tunnel. The whole thing is a mess.
And I think that if we can resettle, and I believe we can do it in areas where the leaders currently say no. I mean, I've been saying that with Mexico, having to do with the border and all of the things, and you saw what happened, 10,000 soldiers, and they're going to do a good job. I really believe that, and I believe Canada is going to do a good job also. They said the same thing, and then they did something much different than what you were hearing. This is a very, very difficult situation, but we're going to get it solved. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. And the only reason they want to go back, and I believe that strongly, is because they have no alternative. What's the alternative? Go where? There's no other alternative. If they had an alternative, they'd much rather not go back to Gaza and live in a beautiful alternative that's safe. Aravuze ati Gaza isigaye ari nka Gihonomu, nta bantu baba bakibamwo, ahubwo tuzobaronderera ahandi hantu bakwiye kuba, ahandi hantu hari umutekano, ahandi hantu babaho neza. Ati Gaza ntawo yisubiramo. Ikibazo gica kiza rero niki, mbega ko Perezida Donald Trump ariko aravuga uko Gaza igiye kubaho gute? Ako karere baragahevye. Mbega Hamasi ko naho habaye aya masezerano, ko Hamasi basubiye kwiyerekana, Hamasi bazova muri ako karere? Mbega Hamasi isubiye gutera bizoca bigenda gute? Ivyo nivyo bibazo abantu bariko baribaza bati vy'ukuri ibi bintu biraheze. Aha rero umuntu arasubira agaca agarura kenge akibaza ati mbega hamwe bitohera, hamwe Hamasi yoca isubira igatera Isirayeli, ntibizoba ari vya bindi vyanditse muri Bibiliya, hamwe bavuga bati intambara ya Palestina na Isirayeli izohezwa na Kristo umwami agarutse gutora umugeni. Voilà. Isiraheli yari ku imfungwa n'imbohe hafi ibihumbi 2,000, agahenge karakomeje, ariko ibibazo biracyari byinshi. Ninde uzayobora Gaza? Hamas izarambika intwaro? Nitarambika intwaro se, ninde uzahatira impande zombi kuyoboka inzira y'amahoro? Ibi bibazo biri mu mutima w'umuhati wa diplomasi igamije gukemura ikibazo cya Palestine na Isiraheli. Abasesenguzi bagaragaza ko mu gihe nta gahunda inoze y'ibihe bizakurikira agahenge, intambwe yatewe uyu munsi ishobora kuzabyara urwikekwe mu gihe kizaza. Muri Gaza imbunda zacecetse, ariko ibyinshi byarangiritse. Inzu zabaye umuyonga, abaturage barahunze, ibisebe biracyari bibisi. Imiryango y'Abisiraheli 28 yapfuye, baracyategereje ko imirambo yabo icyurwa. Kubura kwabo kuracyarema ibihe by'akababaro, mu gihe abandi bishimye ko ababo batashye ari bazima. Mu gihe abayobozi bo mu bihugu by'akarere bitegura guhurira mu Misiri kugira ngo bategure intambwe ishobora gukurikiraho, nta wamenya ngo harakurikiraho iki. Icyakoze hari ibyiringiro. Uyu munsi iminyururu yacitse, imbohe n'imfungwa zatashye, ariko amahoro ntaboneka mu munsi umwe gusa. Mu gihe muri Isiraheli na Gaza bari mu birori, isi yanze amaso yizeye ko uyu munsi ushobora kuba intangiriro y'amahoro arambye, aho kuba ikiruhuko cy'ibihe by'akababaro bizamara igihe kirekire. Reka ndangirize muri aya majambo ari muri Bibiliya. Yesaya igice ca 2 ku murongo wa 4 haravuga ngo azocira imanza amahanga, atatura amoko menshi, inkota zabo bazozivunjamwo amasuka, n'amacumu bazoyavunjamwo inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazokwiga kugwana ukundi. Aha iri jambo riraraba ibi bihugu Palestina na Isirayeli. Tuje muri Zekariya igice ca 14 ku murongo wa 3 haravuga ngo maze Uhoraho azokwisidukira agwane n'ayo mahanga,
nk'uko yahora agwana mu ntambara. Kuri uwo munsi azohagarika ibirenge ku musozi Elayono werekeye i Yerusalemu ahahera iburasirazuba. Uwo musozi Elayono uzotemukamwo kubiri uhereye ahaherereye iburasirazuba ugashitsa ahaherereye iburengerazuba. Uzocikamwo uruhomoka runini cane, igihimba c'uwo musozi kizokwikumira iburaruko, ikindi cikumire ibumanuko. Nk'uko tuvyumva mu ijambo ry'Imana, ubu n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi naho bwoteba umunsi umwe buzoshika. Rero mu gusozera, iyi ntambara iri hagati ya Isirayeli na Palestina, cane cane ngaha mu karere ka Gaza ariho muri Palestina, reka dukoreshe iri jambo tuvuge duti intambara irahoshorotse. Voilà, harabaye agahengwe. Mugabo iyi ntambara biraboneka yuko idaheze. Umwanya n'umwanya irashobora gusubira. Donald Trump rero biraboneka yuko ari umuntu mwiza, ari umuntu akunda amahoro, kandi ahageza yagerageje. Wa wundi ati wait and see, reka turindire, kumbure aka gahengwe karashobora kumara igihe kitari gito. Voilà. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umunsi umwe natwe abarundi tuzonezerwe nk'uko tubonye abacu bashwiragiye basubiye mu zabo. Amarira y'umunezero wampaye inka ya Zaburi y'126 riravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwengatwenga, n'indimi zacu zari zuzuye mw'indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Imana izidufashe natwe abarundi umunsi umwe tuze tugwane mu nda nk'uko dusubije hamwe abarundi bashwiragiye mu mihingo itandukanye y'isi, basubiye mu gihugu cabibarutse. Voilà, ni naco gituma mwaba mubona hagafoto k'abantu bagwanye mu nda, abantu basubije hamwe, abantu banezerewe. Natwe ibi turavyifuza. Iyi niyo ndoto yacu. Iyi niyo ndoto y'umurundi wese akunda Uburundi. Imana ize ibidushikaneko. Wewe wifuza yuko twoshika kuri uno munsi natwe, raba ngaho muri commentaire link uyifyondeko winjire mu rugendo rweranda. Voilà, urugendo ruzodushikana kuri iyi ndoto umunsi umwe. Voilà.